YouTube channel imaze gutegwa bambwiye ati jewe burya mbonye mbaye signed out muri ntuzenye muri telefone kuko wewe deja yamana nyene izi bouquet izi bando za Google kuko urumva mu YouTube ategeza ko ufise ntuzenye bitandukanye n'umuntu ugyashiramo bouquet ya Facebook na WhatsApp zimwe za limitere hari ya anye ikibazo cyo sogera kuri Google ntabwo ushobora kukimenya so we yabonye ari signed out jara telefone arambwira ati bro jewe ndagize ikibazo ndabaye signed out nabwiye ati okay mama coordonnées yawe vyihuse ubwo nyene acarampa komsa rero donc turakurikirana turana mode pass irahindurwa tubona amantu za device amwe bariko bafata account mu mantu ze mu device iri connected demo yose barayakurako turavuga ati kabisa harabavye so ubwo rero hariho ubuhinga tudashobora gutangariza ngahanye kuri screen z'umukubito natwe tuba dufise experience tuba dufise tushaka gukoresha mu gihe umuntu agize ikibazo Landry Promoter mugana duheruka gukorana yaravuze ati abamwivye account narabamenye kandi nabantu dukorana ngaha nyene nabantu dukorana muri no industry kandi aba bantu ndabazi bazo tubwire wowe urabazi nguri ko arabikora ninde gasha ko numvise ngo naba YouTube. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kuda ndabura ko ari juste gale room from our side black man edition black behind the camera bamwita Ivan ndabura ko vyamaze kumara vyamaze kuzana ini poem idasanzwe ukaba uri kumona Babylon mubwira ati Babylon hoshi ukaba uri kumona Rastaman mubwira ati Tech 5 kwa kuda ndabura ko twavuye muri zyo tubazane bishasha twavuye muri zyo tuba ibintu bifise poem bamwita Yan cyangwa naho ngo muganga wa ma account yibwe bije ku ngubu idasanzwe ndagura Musayan. Yes bro, ça va. C'est fresh bro. Intro ya. Girl more what? Urabona? Intro ya none kumenga ifise poem ye. Simpoem. Yera ariko. So ndabaramukije bakoze umukubito. My name is Yan, Toyana Artimere Bigirimana. Yeah. Bigirimana. Yes, Bigirimana. Biriko bitsa ku nguvu idasanzwe. Yan twara tubona ko afisa ga TV online kiwe ubu naho twumvise ngo niko ariko aratuma abariko bararira bakorora mosozi ayabahanagura amarira. Yan bazo tubwire ko batazi Yan nini. Okay, Yan numwana yavukiye mu ntara ya Bujumbura as well. So muri 1980 ya 80 combien haja 98. En fait, mon buzima bwa misi yose bon je ndo mu graphic designer video director web developer ego biriko biza kuvuda sanzwe je nakumenye mbere gato ariko suye ko kumenya cyane Landry Promoter ambwiye ko ari uri kuragarukana account yiwe nkene kumenya hittoptv biriko biravuga ko Landry Promoter yayibwe benshi bakanagira n'amakenga ariko hasi tubwire nkaho umuntu ariko arabikurikirana yoba yaribwe mbe kwigo bwa kwayo nk'umuhinga vyatangiwe gute bigeze so cyamena mbere cyo je vis bon kandi I'm warning to those people abantu ndiko nda warning n'abantu bariko bapfa ivyo bavuze burya jiste ndakubaza ikibazo kimwe wewe urabona urumu MC urumu journalist urabona uri fightingira ku bintu by'ama TV online juste Gaël ndashaka kubaza est-ce que tu peux passer 5 jours tari kurakora nta no munsi numwe voilà hari abantu bariko bandika ku mbuga zitandukanye Landry Promoter ari karondera base mbega base ngaha mu Burundi burya juste Gaël irahari bro tuvugisha ukuri mu Burundi nta base hari bro so akabaye kose nta umuntu yogira ikibazo naho umuntu yoba agira apfe bazovuga ati juste Gaël nagira ikibazo bazovanga ari karondera base ariko ngaha mu Burundi turafise base ku buryo how much money bro amafaranga ngana gutari muri no industry ku buryo umuntu yavuga ngo niko nkora base muvuga ngo ibintu byanje byagize ikibazo so abariko bavyandika anyway ndazi ko umuntu inifo ari karakora cyane utegeza ko ufise abansi so ndazi n'umukubito ngaye barafisa donc umukubito urafisa abansi ebenshi cyane abaherazi barahari b'umukubito abansi ba Landry Promoter no kuvuga ngo mu kazi kose uri mu nzira ya success umenya neza ko utegeza kugira abansi mugabo
novuga gute avantage y'abansi bigutera gukora cyane okay bigutera gukora cyane bwira uprove wereke w'amansi ko nawe hari ahandi hantu ushaka kugera so hittoptv Landry Promoter icambere na mbere coco jewe nabaye umufani wiwe kuva agikora muri Waka Light so namukundira courage ziwe n'umwana kabisa afise ahantu ashaka gushika en plus de ça n'umujene nkanje kandi naje aussi ndakunda abajene bakora cyane donc nabaye umufani wiwe kuva agikora muri Waka so ndamukurikirana na nubu just nara creative ntuze nya channel yiwanje mugana nabaye inspired na Landry Promoter so ubwo rero amaze kugira ikibazo yarambwiye ati bro jewe there is something which is going bad so ndavuga ati nkinsero karukambye ndavuga ati so reka turabe no bintu byari byo donc turagerageza cyambere na mbere coco Landry Promoter urana afise aga Facebook page kiyo gafise plus de 16000 abonnements karema mantuze mu page afise visibility ngahanye koko apostinze ikintu inyuma amasaha usanga kigeze mu ma like ibimwe bingahe so uwo muntu rero arafata iyo ntuzenya iyo page yiwe no abanza afata Facebook yiwe arayitwara kuko urumva niyo ziba ziri connected ko donc niyo ziba zihetse ko so ayitwaye arafata ma page arajya guhindura amazina ibiki nibiki arafata account yagira iyo account yakoresha arayifuta burundu so turagwana kuko yabari intambara hagati ya jewe n'umuhaka turagwana cyane ku buryo rero ntuzenya ku buryo uwo muntu uze tumuhaka amamantuze yagiye agira ama Facebook yagira turayasinyara muri Facebook yase turasaba zimwe barazihagarika hama twebwe turaronka access yo kwisubiza ama page hama ama page no kuvuga ngo amwe yari yamaze guhinduka amazina imwe ya Landry Promoter bayita inamba ari isokotv so ubwo wenye this time ntabwo turagarukana iryo zina koze biratwara imisigera ku 8 kugira tubisubize ku izina ryayo donc rero umva hari intambara ikomeye cyane Instagram YouTube no kuvuga ngo Landry kubisanzwe abandi bari muri celebrating bari muri celebration ya happy new year yari muri kigandaro bro yari mu kigandaro ariko amakuru canke donc ico no nk'abakunzi b'umuziki w'u Burundi tuzi neza aba TV online kabisa nga mu Burundi tuyabuze no muziki bro wo bugi umukubito hittoptv Isaac TV Siren Vibes n'ayandi za Waka Light izo ni TV online tuzibuze bro reka ndabivuge abakora ku radio aya radio dutaninga kuri FM zumvikana gushika ku kanyaru bro ariko TV online na wa muntu hari muri Australia hari ya muri Afghanistan exactly man aramenya what's going on in the country aramenya kiriko kigenda aramenya kiriko kijimbere so mugerero twari turonse voix zoroshe zo gufata igihugu cy'u Burundi tukidoza idarapo donc mu mahanga hamagaje batangura kutugirira nabi urumva sio power sio fresh sio power birabaye kuri Facebook na Instagram yiwe hama YouTube yiwe nayo icayibwa gute muca bimenya gute naho nyene mbega imbere yuko Facebook mumaze kumenya ko Facebook yatwawe ntacyo mwagize kugira ngo mandanye mu proteja account za Landry no kuvuga Landry arafise premier macoco Landry arakunzwe cyane arakunzwe cyane ibi we don't work for money we work for this industry bro dukora ino industry dukorera namahera turiko dukorera kandi redeja reka ndabivuge kandi dear haters so none muribaza je ndashaka vraiment muzonyereke umuntu akora muri ibintu bya TV online vyibura agira muri Allion Starlet naho hari guys ni ibintu byo gufata tugusa entertaining sivyo tudozi derapo ibendera ry'igihugu nyene rigume rihungabana mu makungu amafaranga menshi ama TV online arekarinziza ngaha sivyo gusa nk'umujene afisa akantu ko vuga ati kameme reka mbe ndapambana nabe hawo noba ndaronka n'isabune noba ndaronka n'iki donc muzamba bwa misi yose why muri ko mudushaka kudusubiza hasi guys
stop. ubabwiye ati babireke ariko nkeneye kumenya account ya YouTube iratwawe banze tubwire mwabimenye gute yatwawe inyuma yo gutwagwa Facebook mbehoho niki kintu mwashoboye kwiga kuri kino kintu bon en fait YouTube channel imaze gutegwa bambwiye ati jewe burya mbonye mbaye signed out muri ntuzenye muri telefone kuko wewe deja yamana nyene izi bouquet izi bando za Google kuko urumva mu YouTube ategeza ko ufise ntuzenye bitandukanye n'umuntu ugyashiramo bouquet ya Facebook na WhatsApp zimwe za limitere hari ya anye ikibazo cyo sogera kuri Google ntabwo ushobora kukimenya so we yabonye ari signed out jara telefone arambwira ati bro jewe ndagize ikibazo ndabaye signed out nabwiye ati okay mama coordonnées yawe vyihuse ubwo nyene acarampa komsa rero donc turakurikirana turana mode pass irahindurwa tubona amantu z'ama device amwe bariko bafata account mu mantu ze mu device iri connected demo yose barayakurako turavuga ati kabisa harabavye so ubwo rero hariho ubuhinga turashobora gutangariza ngahanye kuri screen z'umukubito ya natwe tuba dufise experience tuba dufise turashobora gukoresha mu gihe umuntu agize ikibazo uravye aho bigeze hagomba kwire indwi bino bintu bibaye basi tubwire ku bakunzi ba entertainment muri rusange ku bakunzi ba hittoptv abakunzi ba landry promoter mutananirwa uwo bizeze iki bivanye naho ibintu bigeze okay umutima nusubire mu nda ibintu biriko donc ibintu biriko bija ku murongo ibintu biriko bija ku murongo ofete no kuvuga ngo ofete zimwe mu mbuga kiretse konti imwe ya Facebook ya Landry niyo tukigira even if no byerekana abafana bo mukubito no byereka abafana bo mukubito hariho account uno munsi yabaye novuga gute yabaye bloqué donc ariko turacyayirekama turacyayirekama reka kashake ndavyereka abakunzi bo mukubito yes so urabona nga hapa dufise inye Landry Promoter Burundi yo onye iriko notification 47 ça va yeah so tusayininze twinjiye nako batwereka ngo urabibona kamwe murabibona ko murabibona ikibazo cyabaye ni ikibazo gikomeye cyane so ariko bivanye n'ukuntu twagize twakiripotinze ni ukuvuga ngo nayone vuba iragaruka ku bisanzwe kuko na Facebook na team ya Facebook ko Facebook ni urubuga rukomeye cyane nabone donc hari byinshi bagiye badufasha kuko twarakoresheje ubuhinga bukomeye cyane tukazisinyara zimwe Facebook ikadufasha rero kuvuga ngo umuziki wacu urageramiwe muri makeya urageramiwe ndanabasaba sasa ari n'abantu icyo no basaba kandi abantu ukabuzi ko uri umuntu ukoresha ibintu by'ama platform yawe ncambe na mbere menya kugura VPN menya kugura antivirus internet security ibyo nico kintu donc kubera ko fete jewe sinovuga ngo ndafise experience irenze cyane just no nanjye hari gihe bindenga ubwenge mugabo ofete namba tushaka kuzitirirwa tutaronegwa tugure ama VPN azu n'amategeko icya kabiri twirinde ku install ama systeme mu machine yacu tutazi yo yaje source donc yazo urana mu kenshi muri Afrika turatinya kuriha number systeme d'exploitation yo mu machine donc turanga kujya kuri ntuzenya kujya kuri hariya nyene muri source tuyigura amafaranga kugira turonke version yizewe so number programme kanaka umuntu arakuzanira ikintu k'instara mu machine utazi source yacu ugaca usanga hariyo malwares ajya gufata ibintu byawe byose akabifetchinga akaja kubihereza donc akabyihereza ugasanga wewe ariko aragukontrolinga so rero nk'abakunzi b'umukubito ntimuzopfe mwinstaye ibintu byari byo byose mubonye ama systeme ama antivirus mubonye canke gucomeka ama USB
donc mutazi ya java ivyo byose biri mu bintu bishobora kubononera ubuzi bwanyu. Yeah. Uratubwiye ivyo ariko tukiri ngaho nyene benshi barakunze kuvuga ati ano ma program arazimvye biba bisaba amahera menshi cyane kamugi usanzwe uzi ko ama TV online yo ngaha ku kwezi yinjiza amadolari $100 amadolari 50. So just ndakwereke baca umugani mu kirundi ngo ushaka inka agyama nkazo. Ariko man wideplashije muri amadolari $150 ugahemba cameraman ukambara ukajya kuri tele usigara naga. So ni cya kibazo bon ubwo ikibazo kiracyahari bro ariko mugabo malgré ça muri utwo duke twige kudukoresha bro. Twige kudukoresha nambara ko ka VPN uriha $1 dufate 7 ku kwezi. Nambara ko antivirus ushobora kuriha amafaranga ngahe ku kwezi nta kibazo bro muga mugihe uri secured. Uko tubwira uko Landry Promoter mugana duheruka gukorana yaravuze ati abamwivye account narabamenye kandi nabantu dukorana ngaha nyene nabantu dukorana muri no industry kandi aba bantu ndabazi bazo tubwire wowe urabazi nguri ko arabikora ninde gasha ko numvise ngo naba YouTube. So yenda kubwira ikintu kimwe hano mu Burundi oranka nk'umukubito unje muri Facebook ushaka gusanga ubu account butanu bwitwa umukubito. So wajya muri Instagram ugasanga Just Gael afite nk'abantu 8 bamwiyitirira. Ariko abantu bamaze gutera imbere man ibyo ntibibaho. Hari abantu ngaha muri industry reka ndabavuge bagurisha amacheno kazobona areka arakurondera je nka je sometimes je nifite agacheno efasha online TV gafise about 1k subscribers kandi je ndi proud yako zo nabaze bakakubaza ngo none ngo kwagacheno kari down ngo je ngo ndafise ngo cheno ashanga ifise ngabantu 100,000 hamukiyumvira iyo cheno wo muntu yayubakiye ukahiguka habura ukiyumvira just urabizi just tuvugisha ukuri je ndi muri networking bro. Umukubito je ndazi neza ko afetani hagaze ku buryo bwinshi cyane kandi suba ngo imaze kwinjiza menshi ihagaze ku mahera menshi cyane selon n'amahera uspendinga bro kuko just urabona kugira nke content itarimo copyright y'undi muntu bigusaba transport bigusaba kurondera content ko turashakotesha na kamera trans bari bayakuvuye oya nibagire ni supporting just urumva ana mahera menshi cyane urumva rero kazibona umuntu araje ngo just muje ngo sengo channel gisengo 20,000 abonnement zo kuri YouTube ukibaza uwo muntu nta muntu yishe vra nta muntu yiciye samblag amaze nk'imyaka 3 apambanira ko gakeno kiwe. So ntabwo biri ngombwa ko umuntu yirirwa aravuga ariko gusa nka conseil umuntu yotanga cyangwa warning ivyo bintu mushake mu bireke kuko kananire bagabo ntiyimye. Ariko ikibazo hano kiri nagira ngo mari kwashira ku mugaragaro kugira ngo abo bantu bisubireko kubavuga bati bano bantu naho bazwi ntibaramenyekana neza ubwo nibo bafisukuri kubisanzwe turiko turakora ico kintu cyo kugira cyo kugarukana ama account aba yibwe. Turabona umuntu aba ari located. So ariko mugabo nabone ngo ega sabana bro sabana kuko honyere deja kugira ubone device reka rakoresha byibura usanga ariko akoresha device tari identifié ariko mugabo we turiko tugerageza abo bantu tubamenye neza abari hama mwisho wa siku ikinibaza ko tuzobashira imbere ya kamera oya tuzoba ababijejwe koze abona musanzwe muzi hari abantu murazi inkuru yo muri 2019 ya trendinze cyane yari ya Hash Papi wo muri Nigeria yarafise team y'abantu biba abantu bita Yahoo Boys abahakazi bo ku rwego hejuru mugabo byabafasha imyaka Interpol na FBI byabafasha imyaka ya kugira babarokarize barabafatira Dubai. So nabantu nyene bo mugabo ivyo bakora byari birenze koze biba amafaranga menshi cyane nk'umuntu abaze kwiba abantu barenga 1,900,000 abantu bagira ku 1,900,000 umva umuntu ntaba yoroshe
so rero nabo ngahanye bareke kugora ududu tv guys na $500 twinjiza guys none why muri ko mukora ibintu vraiment nk'ibyo n'amahera binjiza arenze acha bareke bikorere vraiment bipambanire no kuri kw'Imana niko abandi bahakazi uzoma ngo yakoze ngo afere ngo miliyoni 5 z'amadolari aba bahash papi bagira muri za Rolls Royce bagira mu bintu bikaze lifestyle jet privé quoi bafite ubuzima burenze no gutusha guhakinga umubrada mugenza wawe yifitiye agaceno kamwa 200 ku kwezi birikomeza kuguva idasanzwe oya vraiment no kuri kw'Imana niwe reka kubagirira nabi vraiment umukubito ararijoro ryose umukubito ararijoro ryose kana umukubito basha umukubito nta n'igari aragura ikazi mukubito gwa rumoto rujya rumoto rujya wenda rubika kuko abaye abanye babaye benshi ega bahava bangonga nkapfa ngo yari accident so raba vraiment dukundane donc muri industry so namba uri kurakora kabura viewers créer ma content meza ukreate fan base ya ugire ligne editoriale yawe nziza comme ça uronka abantu bagukurikirana ureke kujya gufata wikira abandi so hama rero abantu bagurisha makeno ubunye muyagurishe neza ndababyi muyagurishe neza un jour X vous serez exposé birikomeza kuvuga udasanzwe Yan ufise umwanya muto ndabizi ufise n'amabanga menshi nike kintu ubona cyari ikintu tova ngaho utavuze utabwiye abafani ba TV online muri rusange ba entertainment abafani ibi biganiro turiko turakora ya ni duhumure hama nubwo hari abansi gusa bon nababwiye impanuro nabatekereye mwirinde cyane kugurira ama link yose mubonye hari gihe ushaka kubona ikintu kije nk'iki ADS uri kura browsinga muri yo telefone yawe miyo machine yawe ico kintu kacugurura like ubona ko menga ni ikintu kija kuguseduisant kikakubwira nk'ibintu byene by'ama surprise ugasanga urinjiye uhaye access umwansi wawe ugasanga ronse access yo kwinjira mu bintu by'iwawe icambere na mbere mwige gukoresha ikintu bita premium applications ibintu vyizewe antivirus zizewe apana todo smadave mu nizo virus smadave yonyene niyo virus ya mbere ibaho niyo virus ya mbere ibaho hama VPN zizewe zirihigwa amafaranga nubwo biruko nubwo atanoti vraiment twihangane uno muziki wacu zo un jour one day industry y'Uburundi izoja kurundi gwego reka ndabashimira mwebwe mwese mwavyo murimo murabana natwe gutambura birabere mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana mutwereka kwa rukundo behind the camera bamita Ivan kuri micro just take like a remember from our sake a black man digitally black mukaba bandi ndiribiza vyose byo kuvuga ko bubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushilo none